Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana yemeye ko twisangira amajambo y'Imana kuri uno munsi. Amazina yanje nitwa Nijimbere Sabina. Ndi umumama, umukozi w'Imana. No kuvuga ngo umukozi w'Imana mu shengero rya Fekabu Nyakabiga. Ariko uno munsi Imana yanteye iteka kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana kuri ubu buryo bwa none. Kubw'ivyo rero ijambo tugiye kuvugana ni ijambo rivuga ngo hariho abakurindiriye kugira ngo binjize. Bwana asifiwe sana. Bisobanura ngo nimba hariho abakurindiriye ngo ubinjize, baricaye ahantu barabura ikibinjiza. Ariko noneho kuri uno munsi Imana yaturungitse kugira ngo tukubwire ko ari wewe barindiriye kugira ngo ubinjize. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa. Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 3, turahera ku murongo wa 5. Haravuga ngo abashirako umutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Amena. Yesu nahimbazwe. Ijambo tugiye kuvugana ni iryo jambo rivuga ngo hariho abakurindire kugira ngo binjize. Bisobanura neza ngaha ijambo ry'Imana ko riravuga ku bakozi b'Imana Petero na Yohana ngo bariko baraduga mu gihe cyo kuja gusenga arico saa 9. Bisobanura ngo ibihe Imana yaduhaye kubamwo, ikintu cyose kigira igihe cyaco. Ntuze witiranye igihe n'ikindi. Ngo cari igihe cy'uko baduga baja gusenga, ngo cari saha 9. Shaka kukubwira ngo mu myanya n'ibihe Imana yaguhaye ukwiye kutegekanya ibihe byo gukora utwawe, ibihe byo kwiga, ibihe byo kuramukanya, ibihe byo gukora ibindi bintu. Mugabo igihe cyo gusenga umuntu wese agategura igihe, akamenya n'umwanya wo gusenga. Amen. Bisobanura ngo Petero na Yohana bariko baraduga, bari bazi ko yandi masaha yaheze, ibindi bariko barakora, ariko ngo iki gihe cyabo cyari igihe cyo gusenga. Ngira ndakubwire mwene data, igihe cyo gusenga ukwiye kukimenya, ukwiye kukiziganya, ukwiye kukibamwo, ukwiye kumva ko ari igihe kidasanzwe mu bindi byose uri kurakora. Mu bikorwa byose dukora ego bifise akamaro, ariko igihe cyo gusenga gifise akamaro karengeye. Ngo icari isaha 9 bakiduga, ngo hari ikirema, hari umuntu yari yaramugaye. Usomye mu Vyakozwe n'Intumwa 4:22 havuga ngo uyo muntu yari amaze imyaka 40, yararengeje imyaka 40, ngo yari yaravutse ari kimuga. Bisobanura ngo ntabwo yari yarigeze gutambuka, kuko hari benshi bavuka bagatambuka hama mu nyuma bagahura na polio canke bagahura n'amasanganya bakamugara. Ariko yuwe Bibiri ivuga ko kuva avuka mu nda ya nyina ntabwo yari yarigeze gutambuka, kandi ngo yararengeje imyaka 40. Iminsi yose ico bamukorera cyari iki? Kwari kumuterura bakamushira imbere y'urusengero ku irembo ryitwa Ryiza. Mpora niyumvira kuri aba bantu bamuterura akamutwara, bavuga ati nitumujana imbere y'agakuguriro, nitumujana mu mayira abiri, nitumujana imbere y'amashop, mugoreka tumujana imbere y'urusengero, kuko bari bazi bati abantu b'Imana nutazomuha ntazomutuka, utazomuha ntazomushinyagurira. Bari bazi imitima y'abantu b'Imana. Noneho kuri iyo saha 9
Petero na Yohana bagiye gusenga ngo maze akora nk'uko yari abimenyereye, atega ukuboko ati saidia papa nimumfashe, urumva nivyo yari amenyereye. Hanyuma ngo abahanga amaso azi ko hari icyo bagira bamugirire, maze ngo nawe Petero na Yohani barasubira barakiraba bagihanga amaso, ngo naco kibashira ku mutima. Haleluya! Bisobanura ngo ikirema cyabahanze amaso, Petero na Yohani bamuhanze amaso, mugo ikirema kica kibashira ku mutima. Nukuvuga ngo bisobanura ngo kibashiramo kwizera, kibashiramo kumva ko hari ikintu agira ronke kidasanzwe. Kubera iki? Mu mutima w'abakozi b'Imana, mu myifato y'abakozi b'Imana, Bibiliya iratwereka ngo naho twaba dukenye bigaragaza ko dutungishije benshi. Kandi Petero na Yohana baboneka nk'abapatro, kuko Bibiliya ivuga ngo babana hamwe bakaba mu bumwe, ntawagira iciwe, byose ngo babizana mu birenge bya Petero. Bisobanura ngo Petero ntiyari umukene w'amahera. Amen. Noneho ngo bamushyira ku mutima, bizeye ko hari icyo bagira bamuhe, ariko mu kanya isase bararihindura rangaje, baramubwira bati ifeza n'izahabu ntacyo dufise, mugabo icyo dufise turakiguha. Amen. Icyo nababwiye nuko Petero na Yohana batarabakene, mugabo basanze icyo uyo muntu akenye atari ifeza cyangwa izahabu, kuko baraze yamuha lundi mardi akagaruka, bakayamuha mercredi jeudi akagaruka, baca basanga uyu muntu ntiyaremewe kwicara ngo asegerereze, mugo hari icyo Imana yamuremeye kugira ngo ahimbaze Imana hamwe n'abandi. Amen. Aramubwira ati ifeza n'izahabu umenyereye buri minsi, umaze imyaka irenga 40 unzaba gusubira ugaruka, ntavyo dufise, mugo hari icyo dufise nico tuguha. Amen. Baramubwira ati mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti nuhaguruke utambuke. Bibiliya ivuga ngo baca bamufata ukuboko kw'iburyo baramuhagurutsa, baje kumuhagurutsa baca binjirana nawe mu rusengero. Bibiliya yatubwiye ngo agenda asimbagurika ahimbaza Imana, agenda asimbagurika yumva ko hari icyo Imana yamukoreye, agenda asimbagurika ahimbaza Imana. Kubera iki? Hari ibintu yahora yumvisha amatwi. Nukuvuga ngo uri ku irembo yarumva ukuntu bagira louange, yarumva ukuntu bagira adoration, yarumva ukuntu bavuga amajambo y'Imana, ariko ntibyamukundira ko ashobora guhaguruka ngo ava hari. Icyamutumye ahimbagwa, icyamutumye asimbagurika, nuko icyo yumvisha amatwi yaragiye kukirabisha amaso. Haleluya! Hari abantu benshi, hari ibintu bumvisha amatwi bakabyumva, bakumva ngo harabaye, bakumva ngo hari byakozwe, ariko ngira ndakubwire ngo igihe cyo kwinjira no kujya kubyibonera n'amaso kirageze. Haleluya! Noneho batangura guhimbaza Imana. Atangiye guhimbaza Imana, abantu bari hajya mu rusengero ngo baramenya ko ari wa wundi yahora ari ku irembo ry'umuryango witwa Rwigiza, ngo bose batangazwa n'ibibaye, barumigwa, batangura kumigwa, mugo bahimbaza Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Icyo nakubwiye niki? Harageze ko ubinjiza nabo bakinjira. Hariho benshi bakurindiriye, nimba hari icyo Kristo yaguhaye. Ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwa Matayo 28 umurongo wa 18 kugera kuri 20, Yesu yabwiye abigishwa ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi, ngo nimugende. Haleluya! Mugende mu mahanga yose. Hari iki Imana yaduhaye, hari ragi Yesu yadusigiye. Yatubwiye ngo nitwarambika ibiganza ku barwayi bazokira, ngo nitwasenda abadayimoni bazohunga, ngo tuzobohora ababoshwe. Haleluya! Ngo tubohora ababoshwe. Uno munsi icyo nje kubwira niki? Hari abantu benshi babohewe mu miryango myinshi. Uyu yari imbere y'irembo ryitwa Ryiza, mugo hariho amarembo menshi uno munsi abantu babohewemo. Hari ababohewe mu marembo y'abapfumu,
babayeho babona ko batobaho batagira agaheko, babona ko batobaho batagira indasago, babona ko batobaho batagira agati k'akavuvu babahaye, ariko ni wewe barindiriye, barakurindiriye kugira ngo ubahagurutse aho hantu bari, ubinjize baje kubona ibikorwa byiza by'Imana, ibyo bumvishije amatwi ngo Yesu arakiza, ngo Yesu arabohora, bagende babibemwo maze bahimbaza Imana. Hariho abantu benshi bagorewe mu busambanyi, bari mu marembo y'ubushakanyi, hari abapapa, hari abamama, hari imisore, hari inkumi igorewe mu busambanyi, ikiragukeneye wewe iyo mpwemu ya Petero ikubemwo kugira ngo ugende ubahagurutse. Jina la Bwana libarikiwe. Hariho abagorewe mu bushakanyi, hariho abagorewe mu bubeshi, hariho abagorewe mu busuma, hariho abagorewe mu mvo zitandukanye, ibintu byinshi, ariko uyu munsi naje kukubwira ijambo rivuye ku Mana, naje kukubwira icyo Imana yampaye, ngo hariho abakurindiriye kugira ngo binjize. Si igihe cyo kwicara, ni igihe cyo guhaguruka ugakora. Haleluya. Nuko bamaze gukora gutyo, bamaze guhimbaza Imana, umva ndakubwire, igihe cyose yakoretse ikintu haba hari ikindi inyuma yacu. Abantu barahimbarwa, barabona ko hari icyo Imana ikoze, ariko ngo akibafasha amaboko, ubwo nyene ba bantu baca bakondorera inyuma ya Petero na Yohana, babasanga ku ibaraza y'urusengero, urubaraza rwitwa rwa Salomo, ngo bakondorera inyuma yabo. Ni ukuvuga ngo bari baje kugira ngo bumvirize, barabe n'icyo kintu gitumye biba. Muri iki gihe kiturimo, abantu bakunda ibitangaza gusumba izina rya Yesu, bakunda ibitangaza gusumba agakiza. Begera Petero na Yohana kuko bari babonye ivyo bitangaza. Mugo Petero acaravuga ati ndaronsa akaryo ko kuvuga izina rya Yesu, ndaronsa akaryo ko kuvuga ubutumwa bwiza. Arababwira tumve mwabagabo, ntimuturabe, ntimuduhanga amaso nk'uko umenga ni twebwe dukoze ibi bintu, nk'uko umenga ni ukugororoka kwacu gutumye bigukora, ariko n'umwe Yesu umunyanazareti, umwe mwabamba, umwe mwahitamwo mukemera ko ari we mubamba, mugahitamwo kugira ngo babarekuriwe wa mwicanyi, niwe arekuye ikintu nk'iki. Mugabo ni mwihane, igihe kiracyariho, ni mwihane, muve mu byaha byanyu, muhindukire, muronke ibihe by'impemburo, bironke ukuntu bibashikamo. Jina la Bwana libarikiwe. Hanyuma bariko baravuga ubwo butumwa, b'Abayuda, b'abakuru b'urusengero barumva ati abantu bazanye inkuru zitarizo, bagira badukure ko abantu, bagira babatware ku ruhande. Baravuga barabafata, bamaze kubafata ngo babashira mu ibohero, bararayo. Bukeye barabazana babashira mu ikombe, babashira hagati yabo. Barabaza ati tugira tubabaze, ni mu bubasha ki, ni mu izina ki ryatumye mukora biriya bintu? Ico nico kintu kinyongera ingomezi, ico nico kintu gituma ndiko navuga iryo zina numva mfise ingomezi shasha n'ubushobozi bushasha. Baravuga tumve, nta rindi zina, ni muri rya zina rya Yesu umunyanazareti niyo hatumye ibi bintu bikoreka. Haleluya. Nuko ngo bose bakoranye barabaraba, basanga Petero no ku kiyaga, basanga Yohana ntabwo yize, ngo ariko ngo baramenya ko bagendanye na Yesu. Sikia nikwambie, igikenewe s'amashure menshi, igikenewe s'amadoktora menshi, igikenewe s'ubumenyi bwinshi bw'amashure, ariko igikenewe kiza gitangurira ivyo no kugira izina rya Yesu muri wewe. Izina rya Yesu niryo ribohora, izina rya Yesu niryo rikiza, izina rya Yesu niryo rituma abantu babohoka, izina rya Yesu niryo rituma abantu bahindura ingeso, izina rya Yesu niryo ryatumye abantu bava hamwe bakaja handi. None muri kino gihe mwene data, wowe uri kuranyumviriza, wowe utari bwakire Yesu, iki ni igihe cyawe cy'impemburo. Nureke uve mu byaha byawe, uhindukire
Kristo aracari ku ntebe y'imbabazi. Kristo aracahamagara abanyabyaha kugira ngo bihane ibyaha byawe. Nawe mwene data umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, urakwiye kumenya ibihe, ukamenya n'igikorwa Kristo yaguhamagariye. Ntiyaguhamagaye ngo wicare, ntiyaguhamagaye ngo uririmbe gusa. Ibyo byose n'ibikorwa by'Imana. Mugabo raba hajya ahantu uri ko atabantu baboheweho, ntibisaba imyaka, kuko kijya kimuga cyari kimaze imyaka irenga 40. Uko vyoba bingana, kuko birivuga ngo naruhebwa yokizwa. Uko vyoba bingana kose, uko vyoba bisa kose, ni wewe Kristo muri kajya karere, muri iriya micungararo, nta wundi yahatumye, ni wewe yaharungitse kugira ngo uje kuhavuga ubutumwa bwiza. Kuko twasizwe amavuta yo kubohora ababoshwe, tugende kubwira abantu inkuru nziza. Abarinzwe tubabwire kubohoka kwabo, abariko barahona bagaruke ku mwami Yesu. Nuko iryo ni ryo jambo Imana yashize ku mutima wanje. Nta kindi ndagutumirira, nta kindi ndaguhamagarira. Haguruka dukore. Ibi ni ibihe byo kubohora abantu, ni ibihe byo gukizwa. Nawe utari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, n'amahigwe ko wagiziriwe amahigwe ukaba wumvirije, kandi ukaba wabonye ukumva ubutumwa bwiza. Nibakwe urahiriwe. Pfuka amahuri kugira ngo wakire umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubone kuronka kwinjira mu bye by'impemburo, maze nawe wuzure mpemu yera, utangure gukora imirimo y'Imana. Nuko umwami Yesu abahezagire. Wumva byizeye yoca bugufi. Nimba wewe ufise ubwoba, hari abantu benshi batekerwa n'ubwoba, ngo noherahe, ngo nobivuga gute, ngo vyogenda gute. Ariko ngira ndakubwire, hari ubushobozi mu nkomezi za mpemu yera buzogutera gushira amanga nka Petero na Yohana, maze ukabwira baboshwe ubutumwa bwiza. Nawe ushaka kwihana, akanya karacariho. Reka tubasengere. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ku bantu bose baryumvirije. Nubahezagire, ubagirire neza. Ndasabiye abakozi bawe Mana, abafise ubwoba n'agatengo, babura uko babitangura, ariko kuva uno munsi mu izina rya Yesu, reka ubushobozi bwa mpemu yera bwururukire muri bo, maze batangure gushira amanga, bavuge batanga icyo washize muri bo. Mwami Imana yacu uzobukoze. Urakoze Mana. Uhezagira abahungu bawe n'abakobwa bawe, ubahagarike mu kibengebenge kugira ngo bakore ubugombe bwawe. Ndasengera abo bose bitahuye, babonye aho bagorewe, mu izina ryawe Yesu Kristo. Uracari ku ntebe y'imbabazi. Babohore mu busambanyi, babohore mu busuma, babohore mu bubeshi, mu izina rya Yesu. Mu byaha bitandukanye, mu bupfumu, maze amahoro yawe n'agakiza kawe Mana gashware mu mitima yabo kuva none kugera ibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Umwami Yesu abaho umugisha.